niyizerera muri je ko mfise ubushobozi budasanzwe kugira ngo nze kugwanira ikibanza muri FC Barcelona ariko utuvuga no kugira ni Barge kamubaza timusore urumva koko wotangura mu kigo kwa FC Barcelona kugira byo shoboye navyo wapi ntabihari ubwiwe effective ya FC Barcelona itangura mu kigo garamaze kuba imweri mini mushaka ruhande bwati wero ni Barge icara wumve ko uri umusubirizi kandi umusubirizi bwawe uzobona mugira mine maragiriza ikibazo ariko umenyereza muzima arashobora kuvuga ngo ni Barge ndamuzi kandi mwiza ariko shaka kumwasubiza kuri mine muri bakakinana mbe nta naguciriyemo hari nigera mine maravunika yagize ikibazo ugasanga ni Barge ntaka rakoresha ntibikunda nta filime Lopez narabona kinisha buri neza urumva rero muri cyo gihe ugiye kuraba aba tuvuga ngo mbega kugira ngo wita Marc Bernard ngo atakitwa neza ngo biginda gute nukurambega muri gestion Hanse Flick kubakinyi biwe afise kuri bande touche ariko abaye ikibanza kingana gute kugira ngo baze kuza biyenteka muri FC Barcelona kuko mechereza mi bench rica nubwo muri Lionel Messi wakuca kuri bench urahera oyirishe nta umukiya dakina n'urugwero rw'iyo niko kugera ruduga na gato cyane ngo kuri FC Barcelona ni crebe nziza bivanye nuko ati n'uburyo baramura matala kuko ngo ati imwe matala kabisa ifise academy dasanzwe ku isi ariko mu byukuri ikibazo cy'amafaranga Hansi Flick kabisa ijya club kiravuze ikintu kimwe Hansi Flick ko amafaranga agura abakinyi ijya mumenyereza atera ubwoba atebwo ariko kubera ko agiye muri club itagira amafaranga ifite ibibazo by'akanoti en plus dos akasanga abakinyi bahari iyo competition ihari bujya muri FC Barcelona ni equipe irabaye imyaka nk'itanu ta competition bagira Barcelona ijamwe babakinyi bakunda umugwi bamaze kuhashika bacha bumva ko bategezo kwiyakira jewe ndi kuri poste iriko Lamine Yamal ntegezo kwiyakira kibazo cyenzo kuri bench ni numire nzokina bikenewe kwera basi ndayikunda reka no kwinumira gusa numve ko ntegezo kwiyakira atani byo kugwana ikibazo kuko Lamine Yamal numwana wa Ramase kandi kanatsinda afise ukuntu yigaruriye imitima y'abakunzi ba Barcelona umuntu yari yubatse Barcelona 2009 yarazi kubaka Barcelona yari equipe iteye ubwoba 2009 ari Barcelona yarakuze ifiswe nande ngabashe 2009 yari ifise na Pep Guardiola 2009 gihe cyagenda kwa Bayern Dominique yavuye acaje kwa Bayern Dominique Tito Villanova niwe yaraje muri Barcelona kumusubirira ariko wararaba Barcelona karaba poste par poste hari competition ego haro patron de l'équipe nka Lionel Messi ntakogwako ariko ndabizi ko neza hagati mu kibuga hari umukinnyi ushaka gusubira zizava kakina none Messi ntiyatangwe kuhabwa umwanya uhozwa ko izo za 2008 2009 ego yaraye kumera abantu ngo ni 2009 nyene niwe atangwe kuhabwa umwanya uhozwa Dinyo barani Ronaldinho bahari ego bahito bahari nukuvuga ngo Barcelona guhindura generation bikwira bagora cyane ko ikibazo cy'amafaranga ko nuvuga ngo umuntu yishe Barcelona agenda uyu mugabo umuyobozi wabo Bartomeu yarishe Barcelona nukuvuga ngo iwe amafaranga menshi kandi siwe wenyine byo na Eric Abidal wenyine ari mu bishe Barcelona ko yari directeur sportif ya Barcelona udafite directeur sportif mwiza udafite umuyobozi mwiza equipe yawe iratembagara nyine bakanayibagira nuko ngo ate kuri Barcelona aje kurande gwanje kuri match yo n'umuti bakoze match nziza ko baratsinze bitatu kuri kimwe ariko hari ibibazo byinshi bakwiye gukosora kuko ni club ikasi ndakonvenka nayo iratsinda of course kubera ko iyo inferiority akati mu gwakinye par exemple ngo ati iyi equipe ya Deportivo Alaves na zina rihamba ifise byo kwitwa mu gukomeye cyane imbere ya FC Barcelona ariko ukacura mbega icyo bita urugero cyangwa ubwiza berekanye mu kibuga buragarantisa ku rugero ngana gute mu FC Barcelona kugiye kwitwara neza mu nkino zikomakomeye ko ngo bimirujwe amarukomeye imbere barakina na Atletico de Madrid ku munsi w'ejo muri championnat ya La Liga ako tutareba kuri Barcelona nyene basore habintu umuntu uvuga ngo musiguye bikomeye cyane umuntu ateza ko kari yumvira akavuga ati mbega vyogenda ko kuragenda gute twavuze amazina witwa Rafinha yatameze neza yo witwa Lamine yatameze neza Pedri Gonzalo yatameze neza utagusanga equipe itwa FC Barcelona novuga ngo itirike rigenza neza uno munsi ku rukino novuga ko ku munsi w'ejo nako ku munsi wa gatatu twabonye equipe ya FC Barcelona iza bigaragara ko wanashaka naho yari yatinda ibitsinda mugabo hari kurumengo nuko yawe na equipe nayo novuga ngo equipe itwa kwiba yabaye muri rusange yiza gona equipe dufate iri kuri Caribe nka Chelsea Arsenal tuza Paris Saint-Germain yama equipe itwa ko makomeye bya kwigora cyane ubwo batuti ino mediane equipe itwa FC Barcelona zo kugorana akaje ndiko ndiyumvira mbega kuno munsi Barcelona idafise Rafinha Barcelona idafise Lamine Yamal Barcelona idafise novuga ngo izina rya Pedri Gonzalez yo bari Barcelona imeze gute ubwo Barcelona ko turavuga kwitwa koko turayageza witwa Hans Flick ko ari umeza ameze neza karigenza neza ubwo Hans Flick niwe karigenza neza kubera ko nawe afise amayirema novuga ngo akomaye
ashobora gukora mwigenza muri zo kwavuga tuti buri umumenyereza ari we wese yoshobora kubagira equipe mu gihe afite abakintu baba bameze neza ko twarazi uburore butandukanye gihe 2016 za 2017 unuvuga ngo equipe itwa Real Madrid ifise na Zidane batwari komesha kuri tatu bikurikiranya tukabona Barcelona ya Madrid kirigenza neza bafite ba Cristiano Ronaldo bafite ba Gareth Bale bafite ba Benzema bafite ba Toni Kroos bafite novuga ngo baruka Modric yandi mazina atandukanye baza gutwara ikombe bitandukanye kubera equipe nziza uno munsi kwa Barcelona nimba twumva ifite ikibanza cya mbere muri La Liga inota rimwe defense inota rimwe ubwo Barcelona tuvuye ko ubushobozi bwishi bwa Hans Flick canke n'abakinyi nabo bafite mu ruhara rukomeye gusuma umumenyereza witwa Hans Flick reka ndabwe babona buryo bona Clovis ni muri Espagne rwati nta competition hari uno mwaka kuko yaba Real de Madrid ntimeze neza yaba equipe ya FC Barcelona imeze neza ariko hari club yitwa Atletico de Madrid yo imeze neza ariko no yitunze umumenyereza nawe umengo ntazi ivyarimo uno Diego Simeone yabazi guprofita yo profita bana bagabo babiri bita ubita Xabi Alonso bita Hans Flick yes ubajikoza giti ati FC Barcelona mbega kuba ihagaze mu cya mbere no kuba ari ubwiza bw'umumenyereza n'ubwiza bw'abakinyi reka mvuge ngo harimo n'ububi bwo bahanganiye igikombe uwo nawe ni Real Madrid we ni Real de Madrid sivyo FC Barcelona yatugaragarije buri wese mukunzi wa FC Barcelona of course aratsinda ariko arabizi neza ko FC itameze neza mu buryo bw'imikinire ndakumva kuko neka karanga mutima ko gukina ntako igifise uno mugwi ni umugwi uvuga ngo twubakiye kuri ya system ivuga ngo turataka gusukura two tuzibira ku mwaka wese w'inkino ni FC Barcelona yose amanota menshi ya indwate harimo ikinyino yatsinzwe igitego ariko ikakibona hariya kuri attaque ariko tuvugana charnier offensif ubundi bwo kwataka bwaragabanutse cyane gusumba uko bwari ku mwaka wize ariko ujyo yankesa ngo itsindwamo ibitsindira bitsindwa ko bwino ko bwije kimwe cyazana difference cyangwa itandukaniro kugira ngo itwaka agera kuri atatu cyabuze kubona ibyo bitsindo kuko bas watsinda bitanu watsinda bine gutsinda bitanu watsinda bire gutsinda bitanu watsinda bitatu gutsinda bine niko byari biri ku mwaka wize w'inkino uzotinya club yakuwemo muri gere cyane muri kimwe cyakabira atsinda ibitego bitatu muri equipe mu izamu ry'ubugwi adverse umugabo uteye ubwoba rero mwicyo gere FC Barcelona akaranga mutima niba ko karahava bukone ko haba yiyo meforme kubataka mbega we Hans Flick nkumenyereza plan bugiye gukora ni yihimeze gute kumugwa FC Barcelona ugiye kubandanya wizigitira ko byo no kuvuga ngo ndaza kuba nkinisha club mu buryo nshakamwo yego kuko ariko ndabona ko ino Highland Defense no wati uburyo bwo kurariza Barcelona akaroro ko umukunzi wa FC Barcelona n'ubundazi match ntarayibagira yego match ya Club Bridge ndibaza nayo yicyarazi ko Club Bridge yabatsinze ibitego bidasobanutse neza utosobanura umuntu ngo abenga bitahure bakora kano kaka offside hari kuraririza umukinya kaduga igitsinda kiba kirinjiye rero ngo kuri FC Barcelona ubwiza bw'abakinyi no mwaka busa nkaho bwagabanutse cyane gusumba uko buri ariko ubu bwiza bw'umumenyereza bita Hans Flick ntabwo no shaka uruhande kuko tugiye kurana n'uburyo bazikira gwana kagerageza kwikura mu bibazo irimo harimo ko umumenyereza bita Hans Flick kuko no kubwira ngo hari amakosa amye abakinyi bamukorera kubona ko nawe yagerageje gukora gutanga biza ku mukinya kaza gutanga ibitari kuko nawe ikintu kimwe aratunze umukinnyi bita Ferran Torres ni mwiza mu backup meshelsan so mwiza atangura mu kibuga kabisa niko bimeze kuko hari igitsinda hurije ku rukino rwa Chelsea kandi abibutse baci ya Chelsea hari imwe bariye bitatu hari igitsinda hurije Ferran Torres nubwo wo kwambika igitambara amaso ari kugitsinda ariko yaragikuje tagitanze nimwe mu bakinyi beza asubiriye atari mwiza atangwe mu kibuga Torres namubonye ibitsindo biboneka ntavyo atsinda ariko bitaboneka n'ivyo atsinda ariko rero uwo mukinyi w'igipfungu nawe dukeneye mu mupira w'amaguru dukene umwataka w'umukira imbere y'igitego ni igitego pamwe ngo ngo nzotsinda bitaboneka ngiboneka no so nubwo kuri Barcelona rero kurande gwanje mbora ko Pio isigaranye tenke iturufu isigaranye muri FC Barcelona umenyereza mwiza ko bakinyi bo basa n'abasubiye inyuma ko isoka ry'umusore bita Inigo Martinez ari ko mu buryo budasanzwe mu buryo bwo kugarira kuko niwe yari patron de la défense niwe yobora ku Barca mu buryo bwo kuzagira Highland Defense ariko ubu nahari mwene wacu Araujo umutwe wiwe hariya ibintu byaraparanganye umunyamakuru wo muri Espagne yavuze ngo Araujo afite karite zo kumukinyi mwiza w'igitangaza mu defenseur ariko kimugira mu bikurushaho cyo bita servo yiwe ntagira mu mutwe nga haragaragara ari vide tumvikana ko ari kintu gikomeye cyane kuri FC Barcelona ko bikorwa costinga mu buryo budasanzwe ariko harimo n'amavuga ngo gutunga umumenyereza mwiza gushobora gufasha mu buryo bwo kuza kwintegra cyangwa gufasha abandi bakinyi ba ufite muri effective kwitwara neza mu kibuga
nuko sinzi ko arako kongera ko Houston ku kantu uvuga ngo ka XABI ALONSO nino kipe yitwa FC Barcelona bigaragara ko kuno munsi bigaragara ko ikipe FC Barcelona nayo ahubwo Hansi Flick na FC Barcelona XABI ALONSO ashaka yakuje mu mutwe XABI ALONSO XABI ALONSO naje mu biki bwana Ridiki ni FC Barcelona n'uwitwa novuga ngo Hansi Flick uno munsi novuga ngo uravye udasuka mu turabwiye wanashaka classe imwe nimeze hariya muri La Liga ni inota rimwe ritandukanye ya kipe Real Madrid FC Barcelona kwa bidondagwe turavuga tuti Barcelona tagira Lamine Yamal, Barcelona tagira Pedri, Barcelona tagira Novao Rafinha, Barcelona wanashaka je no munsi nonashira ko idafise witwa Joao Garcia, atabere equipe nziza. Sinzi ko kuvyo witwa Robert yoravuze muba mwemera ya canke arakanosha kongera ko kuvyo yavuze ukuru abaranye muri Barcelona binayivuze neza navuga ngo Barcelona no munsi na Real Madrid hari kuzija muri meforme tameze neza. Mugabo wa mundi yitwa Diego Simeone nawe no munsi na Atletico de Madrid yiwe nayo itigera iki yiza ngo ikishiye guprofita akajaga ari kuri mu equipe asha kurabi uno munsi kwa Barcelona arakanusha kongera ko kubgawe nimba tubona Barcelona no munsi itsinda mugabo igatsindwa yatsinda igitsindo Barcelona no munsi urasuna ikipe yitwa Chelsea Blues utsindishika kuri bitatu uri Barcelona ukuna kuriya kuriya akanosha kongera ko imbere ko tuva kuri nosije kuvyo uri kurabona kwa Hansi Flick nabano bakinyi twabonye ko banashaka nimba Barcelona nzakwigenda neza nuko wanakora Rafinha nawe yarameze neza n'uwitwa Lamine Yamal yego icambere ku FC Barcelona Jensen nuwemeranya nk'ibice nka 55 na bwana Robert kubera yuko FC Barcelona FC kibazo cyo kutabifise aba backup baza bakababeza ubundi nayo kibazo sikuja kubarondera ngo babagure no kuko barahari ingorane zari muri FC Barcelona uko aba backup bateko barahabwa umwanya wo gukinishwa kugira ngo bagerageze kuguma ba proving urugero rwabo ko mukinyi yicariswe urugero rusubira inyuma cyane rero kandi kanatsinda gatsu kanabiraba ubona nkaho ibihe FC Barcelona irimo bisa nkaho bigoye cyane kurondera umwanya wa backup mu gihe bakinyi basanzwe batangura mu kibuga baba bahari ni handi nyene uza kubasora hanze cyangwa kabatanguza hanze kuje gukinisha abantu ba backup bagatanga resistance zitari nziza biza kugwa kumumenyereza nkuko bikubiraga kuri XABI ALONSO mu Real Madrid je muri rusange rero nkaba mfise icizere kivuga giti kumbure tugiye kubona FC Barcelona ishobora kuza ari nziza gwera mu kwezi kwa mbere kuko hagiye kuba n'inkino nyinshi zitandukanye bagiye gukira zi Copa del Rey bagiye gukina zi Super Coupe izo nkino nizere yuko zizoba kuba inkino za Baruni Badji zibinkino za bakasado kugira nabo nyene bagerageze kumva yuko bari mu ruhande rwa FC Barcelona bumva ko bafise ibyo bategeza kuza gukora mu no mu FC Barcelona gusumba ko bokumva ko ngo tutegeza kwiyakira kuko ngo Lamine Yamal ariho ujero ni Badji numve ko n'umukinyi wo kwama kugatebe ibihe byose no yumve ko ari umukinyi umwanya n'umwanya ashobora kuza gakoreshwa rero mu gizo nkino za Copa del Rey zimirije za Super Coupe zimirije nizera ko izo nkino z'abano bakinyi twita nk'aba backup ba FC Barcelona nk'abasubirizi izi match za igikombe cy'umwaka kuko muri Champions League uzanye bano bana bocana bica bahiriwe bahishije Rafinha yagarutse Joan Garcia yagarutse na Marc-André ter Stegen nawe nyene agiye kugaruka vuba na Ferran Torres nako na Firmino Pedro ashobora kugaruka mu ndwi zibiri zo zahita zo yagarutse nizera yuko rero umwanya w'abano bakinyi kugira ngo bashobore kuguma baduza urugero ugiye kubunaboneka ikibazo kico gisigara kuri inde kuri Hansi Flick eske uzobakoresha kugira ngo bikunde kwaduza urugero rwabo ariko urumva gestion rero umumenyereza nitegeza kuzofasha abakinyi bamwe mu bakinyi ba FC Barcelona baduza urugero kandi iyo nyene gestion nizotegeza gusubiza urugero bamwe mu bakinyi ba FC Barcelona rusubira inyuma ariko we twasuri ko uravuga wewe uravye ivyo mutaka rakinisha haba muri sezi heze na sezo y'uno mwaka ukaraba inkino ikarakina mu nkino zitandukanye ziheze ubwo uraza kubona witwa Afrika za kuba akaje babana ba Badre n'abandi batandukanye ko ngo Badre akarorero bwana Ridiki ibyo turamubona Gerard Martin uno munsi Martin nasigaye ameze neza mu defenseur mwiza nimba turabona Gerard Martin uno munsi adatinya kumugerageza muri centrale adatinya kumukinisha nubwo Badeyo bariyo nuko yamuhaye icizere yagumye amuha icizere mu mwaka uheze kandi Gerard Martin yakina batanamwemera abakunzi ba Barcelona ubu icizere cyamufashije kuduza urugero niko urugero rwaduze no musi ko ramuvugira natinya kumutanguza ngo nubwo Bada bahari ereka mutiyibagije Hansi Flick raciye muri equipe Bayern Dominique aratungo bita Ivan Perisic neza yari umukinyi w'igitangaza kandi mwiza muri equipe Bayern Dominique yaciye bita Philippe Coutinho muri FC Barcelona vyanse muri basakija muri equipe Bayern Dominique abigitangaza numenyereza mu kuduza niveau bakinyi arabishoboye ariko dikime navuga ngo nawe yibwiza ukuri nareka aragira ku maranga mutima y'abakinyi b'ibitangaza bari muri FC Barcelona mbega pression
ko tubika ku rukino rwa Paris Saint-Germain ubitara Lamine Yamal yarimwe mu bakinyi bacera umyimenyerezo afata decision kutamukinisha ariko uwo bita Deco na rapport baramutera igitutu timutanguze mu kibuga mbega uwo bita Hansi Flick ariko arakorera kuri pressure yamwe mu bakinyi beza muri FC Barcelona bahari nanjye kibazo ndagifise muri nabonye yaranigiye ku binyamakuru nabibeshuza ngo ati ngo abantu bako baravuga ngo Lamine Yamal bigenda uri mu nzu uri mu ntegerezwa kubinuma ntubivuga kiranazira kaziririzwa nuvuga ibintu biba bikubira beraye uzoyibaze uyu mugabo bita Javier Hernandez yazize kuvuga ivyo mu nzu ngo equipe yacu ya Barcelona ngo nta mafaranga ifise kugura abakinyi ngo ntishobora gukompeta ngo ku mugani wa Burayi yewe Deco yahise agenda mu biro kwa rapport ambwira ati wumvise amajambo ariko aravuga hariya mu binyamakuru Hansi Flick ari hanze uyu mugabo nako Pritz Javier Hernandez ati uyu mugabo baratwe tumushyira ku ruhande baramukubita mu buhira ragiye ya nuko kabisa bimeze ivyo muri equipe yitwa FC Barcelona kugeza muri kano kanya anovuga ngo bidasanzwe nuko kugeza muri kano kanya rero champion ya La Liga yagikuba igenda ukuri kwamye kuri journée yabo novuga ngo ya 14 amakipe novuga karakina ukuri kwamye mwumvise ko equipe yitwa Real Madrid yanganije nino equipe izwi ku izina rya ndavuga ngo Girona mu kandi equipe novuga ngo yande ya FC Barcelona gikutsinda equipe ya Deportivo Alaves bitsinda novuga ngo bishika kuri bitatu kuri kimwe mbwe ku rundi ruhande nyene inkino zakoze zakinwa ukuri kwamye kuri journée ya 14 anovuga ngo inkino zakoze zakinwa ukukurikira guhera ku munsi novuga ngo wa gatanu akora kina nuko equipe yitwa Getafe yasinda equipe yitwa Igitsindo kimwe kubusa mu equipe ya Real Mallorca yekuba ingana equipe ya Osasuna Pamplona ibitsindo biri ku bindi FC Barcelona iza gutsinda Deportivo Alaves bitatu kwa kimwe equipe ya Levante yatsinda Atletico Club bibiri kubusa Atletico de Madrid iza gutsinda equipe ya Real Oviedo bibiri kubusa Real Sociedad gutsinda equipe ya Villarreal bitatu kwa bibiri mu kendi Sevilla yatsinda equipe ya Real Betis bibiri kubusa Celta Vigo iza gutsindwa na Espanyol Barcelona kimwe kubusa mu equipe ya Girona nayo twababwiye ngenije na equipe ya Real Madrid kimwe ku bindi kuri umugoroba Leo Varcano igihe cy'isazi neza ku equipe ya Valencia Classement kugeza muri kano kanya equipe ya mbere kugeza muri kano kanya aracari equipe yitwa FC Barcelona n'amata 38 equipe ya kabiri akabari equipe yitwa Real Madrid n'amata 33 mu kandi equipe ya Villarreal n'amata 32 cyaza cya kane kagizwe na equipe ya Atletico Madrid n'amanota 31 equipe za nyuma kugeza muri kano kanya nuko equipe ya nyuma ya 18 Girona nawe yanganije ifite amanota 12 mu gipe Levante ifite kibanza cha 19 amanota 9 kipe ya nyuma Real Oviedo n'amatashika kuri 9 kugeza muri kano kanya ubona ko ibitsindo abamaze gutsinda ibitsindo bavuga ngo vyishukeza muri kano kanya aracari wizwa mukinyi azukizina rya Kylian Mbappé rote na ibitsindo bavuga ngo ibitsindo 14 nyuma kuba atsinda navuga ngo ibitsindo ku munsi wa kangahe ku munsi novuga ngo wejo niwe afite ibitsindo vuga ngo kugeza muri kano kanya nuko novuga binameze ariko twivira hano basore banakora umwanya banatujanye hariya nyina watujanye kabisa umwanya ni gito hariya wega umwanya ugeze hariya buriya Premier League basore mugabo mugene mumbabariye gato twe twiciyeho gato yego Premier League ari kuri june yabo ya 13 Sunderland yatsinze equipe ya Banamafu 3-2 mu equipe ya Manchester City yatsinze Leeds United 3-2 Brentford gutsinda equipe ya Burnley 3-1 mu equipe ya Everton nayo yatsinze na Newcastle 4-1 mu equipe ya Tottenham Hotspur iza gutsindwa na Fulham 2-1 kandi Crystal Palace yatsinzwe na Manchester United 2-1 mu equipe ya West Ham yatsinzwe na equipe ya Liverpool 2-0 mu equipe ya Nottingham Forest yatsinzwe na Brighton and Hove 2-0 mu equipe Aston Villa nayo yagiye kuba itsinda equipe ya Wolverhampton Wanderers 1-0 Chelsea Blues iza kungana equipe ya Arsenal 1-0 basore munyeme duce kuri rukino gatoyi kwino equipe ya Chelsea Blues na equipe ya Arsenal match 1-0 gitsindo ku mata wa 18 Trovasha Roba ku mata wa 18 ku pass ya James ku mata wa 59 Mikel Merino aza gutsinda igitsindo ku pass Bukayo Saka abakiye bataye ku mpande zose urande kwa equipe ya Chelsea Blues sangwe Enzo Maresca mwigore yitwa Robert Sanchez muri mutima defense yitwa Wilfried Fofana Trovasha Roba kabiri ya Marcus Marco Correa hagati buka James Enzo Fernandez Moise Caicedo hama Pedro Neto Estevao Messinho hama batakishwa Joao Pedro kwa equipe ya Arsenal ya Mikel Arteta umukenyo libane batatu David Raya uno Mosquera nuno Hikapie hama kuri kabiri Carfiori Jean Timba kuri kabiri hama kukibuga Martin Zubimendi Ebert Eze Declan Rice hama batakisha Martinelli Mikel Merino nitwa Bukayo Saka match basore
Robert nakumwe Robert Sanchez ewega ariko agenera kibazo Robert Sanchez nawe n'umukardiya kara aragerageza kwerekana ko akomeye rero Robert na Houston ni match of equipe ya Cheze Blues arabangwe kwa twishiranye dusanga dukorana mu mwuga umwe hariya witwa Eddie Cristiano muri PJ no witwa Arane hariya mwirebe nababwiye ati ino match izakuba ari draw batakuba bantera amajambo bantera bava ngo nibiza kugenda gute ndamuzi ko Arane Junior n'umufana wa Chelsea de Blues cyane bati ngo ibintu ntibikunda ngo Cheze Blues tutagutsinda ngo inabiriya ariko match itakurangira ibitsindo kimwe ku kindi